ubu busambanyi bw'abagabo ku bagabo abagabo canke abantu barangurana n'ibikoko ugasanga ni ishano ryose hamwe tworeka gutora hagaca haza ubishigikira kitwo kwicuza tugomba kubomokera rimwe no mwisengero tukavuga mugende mutore kandi muratora naka hati batwababwiye none urabarya ugwara uti murashira no ndakomeneye arugwa yes bamwe baravuga yuko kuvuga canke kwerekana kuri umukozi w'imati jewe nshigikiye umugambo runaka aho nyango uburi kuricira inzira inzira gute inzira yiki ugira ngo ukomeze kuba umwe mu bantu bakomeye mu gihugu nindakomeza ubundi abo ntibakeneye gukomera ntibogira ko uko ngira ko wumva je bikunda bo ntibikunde none wovuga gute ingene we wamaze igihugu cyose wiruka mbere bamwe ntibanagiye mu gihugu hari imigambo zanga yitoje mu makomine 2 canke 3 mugabo bakubwira ngo ubunenge bwabaye ngo mu gihugu cyose none bariyo ahantu bataronse umukandida hari umurorezi wabo yagiyeyo none bibwaho batitoje 2020 ntaco bari umwe mu bantu bahimiriza abaporo na gutora sende David cyane ntubone isizo ry'abantu twari kumwe amarabara yaruzuraga kubita kazima n'ingomba zikavuga ndiko ndarengana n'abadasigara n'amadarapo bisigura yuko none ko bajya bonyene ntibarasubira mu mugabo w'iprono bari twari kumwe gasito twagwana kiyagiye sivyo nawe yahavuye bamukubita inkokora bamurenza irembo nawe yajanye n'abandi bakeya mu kiganiro umukuru w'umugambwe Reverier Ndikuri yashikirije yerekana ko bari sûr n'ibizova mu matora ko iyindi migambo atakizohanoka bivuga ko none yabeje ariko none urabwe ngene yitabwe mu mato muri kampanye haje wovuga ko atari sûr gute ariko kuba sûr kandi ibiva mu matora bitarava none abatora abaja gutora se baje nyene bari kumwe yego none kuba sûr gute benshi bavuga ngo yasomeye kete mwibahasha oya uno musi bivuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gutsinda ku manota menshi bamwe baravyumva bagakoma induru ariko kandi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda twarabonye umugambwe FPR inkotanyi utsinda ku majwi menshi niko bavuga ko imigambwe ibiri byubikiranya kubera ko no munsi bivuga yuko umugambwe CNDD-FDD ushobora gutsinda ku manota menshi arenga 90 ubu kibaye cy'u Rwanda naco umugambwe FPR inkotanyi utsinda ku manota menshi ariko ngahanye bavyumvise bakoma induru ngo umugambwe CNDD-FDD gurijyana kumbura abandi barabazibika twege gituma hari abavuga ngaha ni demokrasi mu gihugu cy'u Burundi harubwisanzure ari mu Rwanda wovuga yuko Kagame yakwibye worara mu gihe ca none CNDD-FDD bavuye ko umaze imyaka myinshi abenshi bagakoma maruru ati no nta gutuna ko mu mugambwe ushobora gutwara imyaka myinshi badaherekanya n'abandi kugira ngo kumbure kumve hose abandi indi migambwe iri mu gihugu yiga n'umugambwe abarundi iyo bawutoye nta kibazo kirimo uyu mwaka habaye impinduka idasanzwe aho twagiye kubona mu matora hitojeje umuntu ataramenyerewe cyane gose ari Mukombozi Nzeyimana Tom muririmbye gute muririmbye uvyakiriye gute kwanza mugabo kayemesha n'umugabo hari imigambwe yasumbije abanywanyi yego vraiment Mukombozi ni mwana we muze je no mubona ha mu mumbarize icyo afata hari abantu yahaye isomo kabisa kandi bikomeza ngo kuba bise nk'ikambwe Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mezereza muri hose. Ngiriwe canke mwana mutsevanye na murere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaze uwese uriko dukwirikana no mu Burundi, mu Rwanda mitezana muri Kenya muri Congo, i Buraya ndetse mu bihugu by'Abarabu ndavuga Oman na Arabie Saoudite, aba Dubai mugiye mwisi ndabaha ikaze. Abari Swiss mu Banyamurenge ndetse n'ahandi hahise yagiye hatandukanye mugiye mwisi ndabaha ikaze. Kiri mushashwe channel yacu ndagusaba kugura subscribe kure kubaka umuryango munini. Uyu munsi n'umusozi asanzwe kandi aho twagiriye amahirwe yo umutumire adasanzwe musanze w'umuzi musanze w'umukunda numwe mu bakozi b'Imana bakomeye cyane mu gihugu mu karere ndetse no kwisi yose yitwa ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga turabaye ikaze kandi bakoze meze neza ndabashimye nta musonga Jefferson yego amagara ni meza abantu bavuga yuko bakubonye ku mubiri bavuga ati ujya uko amagara yifashe neza kubwo bunini nubwo namanya kuva ke byose ubu usanze ntararya nta nicaye na nyoye mugabo urabona yego muri umutima mwiza n'ivyumviro byiza umuntu aba yifitiye nta ngorane
abantu benshi bakunda kuvuga yuko abantu nyine banini ngo atamitima mibi bagira kuko niko kuri oya hariho ababyibuha ubuvyimbe n'ababyibuha nyene ku buvyibuhe nyene bw'umubiri wabo ariko je nta kibazo mfise kwera yes ni kuri African TV hari abakunzi benshi bagukunda bagukurikirana bakumenye mu bigiye bitandukanye mu ivuga butumwa ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye ariko kandi hari n'abandi no munsi batakigukunda ubaramutsa kwanza bose ndabaramukije mw'izina rya Yesu Imana ibaha umugisha mwinshi ariko n'abatagukunda banashizemo ubwo buryo utagukunda muramutsa muri ubwo buryo kuko Yesu yavuze mukunda base banyu musabira babahama hame iki naco hari ikintu yavuze ati ntibazi ico bakora yego ati ntibazi ico bakora yes tuvuye mu ndwi y'amatora aho abarundi umunyagihugu wese agiye kwitorera indongozi yiwe waratoye kandi wabaye uwa mbere kandi utora nimero ya mbere uko niko biri nta kinyuma kirimwo pe niko byagenze yego yes tohora mu ndwi y'amatora ariko kandi ejo ku munsi waheze yari umunsi wo kwibuka umuhisi nyiri cubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza umuzi kwiki amuzi neza cyane harimo abantu bambereye umugisha udasanzwe kandi amuzi nk'umukozi w'Imana yabaye icitegererezo mu bitari bikeya nogeza umwe mu bantu baguhaye izina yego kuko atuka mu bantu bashize ahabona nibaza ko ari we yagize uruhara runiniye cyane abantu benshi ntibari banzi mugabo igihe hatanguye kuntumira mu bikorane byiwe binini binini abantu benshi baramenye barumva n'ibyo mvuga n'ibyo nigisha bamwe baheraho rero bakurikirana inyigisho zacu hanyuma no mu buzima busanzwe Petero Nkurunziza ari mu bantu bampaye akazi inshuro zitari nke yanyizigiye mu mabanga inshuro zitandukanye no kuvuga muri jewe ni nka monima ihagaze muri jewe sinshobora kumwibagira umunsi wumva inkuru mbi yari umunsi umeze gute kuri wewe yari inkuru itoroshe kwakira naheruka kurira nabuze mama ariko uwo munsi babimbarira niwo munsi ntazi byanshikiye numvise ndiko ndarira nuko uno munsi imyaka 5 iraheze yego agiye abarundi benshi ati twarabuze intwari twarabuze umuntu akomeye cyane urya ntiyapfuye ntiyagiye arasinziriye gusa ko ari muri wewe ari muri jewe ari muri naka mwene bajya ntibapfa aya barasinzira yego yes tukomeza kandi kumusabira gukomeza ngera tumusabira kugira ngo natubwe inzira yacu bizi yagiye yarisabiye ibyo byo kumusabira murashaka mureke ko wewe wijuru yari yamaze kuritegura kandi urabona ko mu byo yavuga yari yasa nuko umenga aravugishwa yego havuga ati kibise ugupfa kibe no gupfa nabi kandi bazi yuko yagiye akoze igikorwa gikomeye cyane mu bwizwa shingiro niwe yagiye asinye ibwizwa shingiro rivuga yuko Imana igizwe iya mbere mu gihugu cyacu urumva yarabiharaniye cyane ndaramushimira cyane kuko ari mu bantu bagwanye yuko ibintu by'ibizira canke ibintu byotuma igihugu kigira umuvumo bitaza ngaha abantu bavuga nka homosexuality bimwe bavuga ngo abagabo barongoye n'abandi abagore barongoye n'abandi yagwanye urugamba rukomeye kandi urabona yuko ari kumwe nabo bari kumwe nyene mu ntwaro nubakira u Rwanda urabona ko na Samuragwa wamusubiriye abavuga ati cyo ntibishoboka ikintu cerekana yuko rero by'ukuri Imana meze kibanza cyambere ati nibiziga nibizira muri Bibiliya ntabyuze mu gihe ngahanya mu bihugu bibanyi oya ari n'ababidanaza yabaye business uko uravye hamwe wanashaka barabipromotinga kugira aho bugara n'amashengero kubera ntibibana n'impwemu y'Imana birimwe amahera menshi iyo ubyemeye baraguha amafinansima hariho amadeni amwamuronka bikoroheye kuri tontoya ibihugu nk'ibihangange bikomakomeye birakuhagarara impande naho ukora amakosa barakugwanira bakakweza kubera iryo shana gusa rero mu gihugu cyacu bavuga ati wapi yego Imana imbere yego nibubakwe
Yes, ambassadeur. Sa. Abantu benshi urumvise uvuga ngo uzozinuka gutora. Hari utore nimero imwe. Ni kuvuga umugambwe CNDD-FDD. Hama ngo nta mukozi w'Imana yerekana aho ahagaze mu matora. Kubera ku mukozi w'Imana mu bitabo 53 bigize Bibiliya, ibitabo 36 mu mashapita agize ibyo bitabo n'imirongo bigize wosomeraho byanditse. Abantu benshi bakunda kugaruka oye byabeje tureke kuko turabize Satani afise benshi n'abadayimoni ni benshi data wanje none ikizira kurenga icagazwa c'Imana. Muga muri Bibiliya haravuga ngo nihagera ko mwitorera umwami abarongora yemewe muri Yesaya, urabyumva muzoture uwo mubi wanyu ntimutore n'umunyamahanga. Biranditse kwitorera n'intumwa cagihe Yuda yiyahura avuga ati mutama Yesu yadusize twari 12 urabona yatoranije 12 umwe aratuvuyemo ivo ko dutora abo wo musubirira ni baratora. Ibyo rero ni ibintu by'ubujamba buhuha bw'abantu kutamenya. Umukozi w'Imana akwiye guhagararana n'umwami agahigwana n'intwara akavuga ati ibitagenda ndabona mwisengero twigisha ibintu bibuza abantu ibyaha. Burya barongoze nabo ngo nabakozi b'Imana usone mu cete cy'abanyikorinto ngo Imana yambitse inkota kugira baze barahana inkozi z'ibibi. Naka tubuze inkozi z'ibibi gucumura. Umva tudakorana. Yego. None. Ariko none ngo tugomba gutora naho wotora ngo iyo tudatoye byo tugora. Mbe none ko twe tugwanya ibyo bintu by'ibyaha. Tugwanya urumogi, tukagwanya ibyo ubusambanyi bw'abagabo ku bagabo. Abagabo canke abantu barangurana n'ibikoko ugasanga nishano ryose hamwe tworeka gutora hagaca haza ubishigikina kitwo kwicuza. Tugomba kubomokera rimwe no mwisengero tukababwira ati mugende mutore kandi muratora naka hati tuba twababwiye none urabarya ugwara uti murashira none ndakomeneye urababwiye nyine ubabwira ibyo ugiye gukora nzogira uko namwe muragira uko abandi ngo oya nta bandi ngo imigambwe mwayinjije mu madini imigambwe yagiye mwayinjije mu madini none mugihe hatari kimyamamazo abanyamigambwe bose uko bangana uko imigambwe itandukanye kwa Mungu ntibasenga none baje gusenga hari ishengero ry'umugambwe rihari ntibaje mu masengero atandukanye ivyiyumviro byose ntiba biri ngaho imbere y'umukozi w'Imana mugabo wewe kubwo kumenya inyungu n'icyo intama zikeneye ashaka kubabwira ati mugende muga ntimuryana gwara mumenye ko ubutware buva ku Mana. Aha rero ngomba kuvuga n'abandi bavuga ngo twibwe ingoma ntiyibwa ubwami ntibwibwa Imana ibuhu bishatse itoranya umwe muri benshi. Uko bimeze ariko benshi kuko bivuze ati nukuri ako kajyamo benshi niko ntumva giye oya bamwe bamwe ku sisi benshi bamwe akagwi k'abantu bamwe akagwi yes sawa naho nyene oya zara naho nyene yego akagwi kamwe k'abantu bamwe yego bari kurusha bahayo benshi bikana mu makomantere kusanga ari nk'igihumbi canke amajana abo no wita benshi mu gihugu kirimo miliyoni 10 zinga ariko ni bamwe ni bakisha marugwa yes bamwe baravuga yuko kuvuga canke kwerekana kuri umukozi w'Imana jewe nshigikiye umugambo runaka aho nyango uburi kuricira inzira nishinzira gute inzira yiki ugira ngo ukomeze kuba umwe mu bantu bakomeye mu gihugu nindakomeza ubundi abo ntibakeneye gukomera ntibogira ko uko ngira ko wumva je bikunda bo ntibikunde ninde tagomba gukomera muri iyi si y'abantu bari nta muntu numwe yabyawe n'umugore n'umugabo atifuza iteka atifuza gukomera atifuza kuvugwa neza kandi murabiharanira bizokwisanza aho uri none oya none yes hari abavuga yuko homiwe yes no ikimo niko uko tuvugira ukuri ko gukomeye cyane nibyo byiza yes abantu benshi kumbura umusoko kwatangara apotre ko akaravuga aya majambo ati no mwisengura bw'umuntu oya hari ubudini amadini yaje yo kuyobya abantu akababwira yuko kujya mu bya leta ari kwivanga n'ibyisi
ukamenga bo bisi bayiba hejuru kandi bayibako societe bari muri yo bajya umunyu nk'uko abandi bawurya bajya ku isoko barigisha abana bajya kwa muganga none hagaze ku by'ubuyobozi niho woca uvuga ngo sibyo kandi Imana yavuze ngo muzoba imitwe ntimuzoba imirizo hageze kurongora utonda ku murizo uca uvuga ngo umutwe wahe sibyo ni byiza yuko ahubwo amaposte de responsabilité akomakomeye akwiye kujya ngo abantu bubaha Imana yego niko bimeze kuko niyo gukwanka gutora niyo gutanka gutwagwa wanga gutora mugabo uratwagwa tu kandi ujye utatoye niwe gutwara kandi itegeko riramo uburenganzira uko kuzirika ugize ibintu byo kwigumura uvuga ngo jewe sinagutoye yamaze gutorwa ni ukuvuga wewe uri chini ya ulinzi amategeko yiwe none hari bamwe bavuga ko amatora yibwe mu buryo butandukanye kuvuga bivuga ko uko ni nko kwaka indaro ku murango basha muvuga ibintu bitabaho mu bisanzwe ni bimwe bita abarundi bimwe bita kuri marimo yibwe nande ayiba yajana bavuga yuko yibwe reka ndakubwira nivyo naravyumvise mugabo kameme abantu bagera ku rugero bashobora kuvuga bati kinyuma tugira tuvuge yeske turaronka abantu bacakira bacumva omwe nimba wumva ikinyoma cyawe atanu wo cumva mu kirundi bavuga ngo ushaka gwinyo ashingire nyina mu misore uwo mugani urumva wo oya ushaka gwinyo ashingiye nyina mu misore sigura yisoba Bone byumvikana ingene woja kuvuga ikinyoma ku bantu bose bazi ukuri uje kwiga ngo ugira ubabeshe bango banakurabe bihorera abandi bitwenga cyo kuvuga ngo wabashoboye kandi abo bose ugiye kuvuga ico kintu ugiye kubesha bose ukuri kwacu barakuzi niko rero gushingiranya ku misore abantu baritwengera nike kintu wabonye gitangaje cyangwa gitandukanye muri amatora y'uno mwaka ikintu bwa mbere ho tutarava no kuri ico cyo gusuma muri ko muravuga nivyo bitangaje uri kuravuga imbere yuko abantu baja kwiherera bakaja gutora nibanga ryabo sibyo nukuvuga amategeko y'igihugu aho amahigwe abiyamamaza bose angana sibyo yego bakavuga ati abene gihugu bumwese mubafise ko uburenganzira tugabura umwanya tugabure n'ibibanza umwe wese ababwira imigambi yiwe mugabo barya gihugu nabo abene gihugu bafise uburenganzira bwo kwitaba uwo bashaka yego n'uwo bashima yega haje bakubwira ati imbwa izobwagura imisega uyibona ikizezura uravyumva mu bisanzwe igihe cy'imyamamaza nico kiba cerekana umuntu ingena ngana n'ingena abantu bamwumva n'amajwi azoronka ikizova amatora kiba kibonekera hajya nyene none wovuga gute ingene we wamaze igihugu cyose wiruka mbere bamwe ntibanagiye mu gihugu hari imigambo zanga yitoje mu makomine 2 canke 3 mugabo bakubwira ngo ubunenge bwabaye ngo mu gihugu cyose none bariyo ahantu bataronse umukandida hari umurorezi wabo yagiyeyo none bibwaho batitoje ivyo mu bishoboka iyo ni imvugo itumvikana uravyumva donc muri iyo mvugo rero kandi wewe nyene uba wabonye abazoguha amajwi ingene bangana kuko nibajya bakwitavye uravyumva none uvuga ko umuntu yitabwa n'abantu batatu cyangwa akagwi k'abantu batanu batandatu 10 20 ijana we wundi yahamagara agaca yitabwa n'abantu batagira uko bangana badaharurika nubwo buhinga bwanyu bwangurukana bumenyi bw'amakamera izirabira hasi zihagara ku maguru atatu nizigurukira mu kirere zimurika zigaheba zigakatira hagati zidahejeje abantu kubabona hama ejo mu gitondo gucu uvuga ngo yarayanyibye no mu myiyamamazo yari yakwibye none yaratwaye abantu bawe icyo bintu rero ndababwiye ibyo sibyo nta wibwe aya mu myiyamamazo yego umuntu yiba ariko afise ubwoba ko ataronka none umuntu yamaze kubona ko
amajwi yafise yoja kwiba shaki naho rero abantu bagomba eske abo bantu bavuga amatangazo numvise menga nanga hari iby'umugambwe nimba ari CDP ni nawo honorable Gaston Sindimwo asanzwe ari muno munsi yego sibyo ariko ntiyabaye na kandida yego usarawushigikiye yaraherekeje n'umugambwe washigikiye yarawuherekeje uravyumva uwo mugambwe uja kukubaza wewe uretse gusa kuvuze televiziyo ujya mu nta gutwara genda guhega exercice ugire micro baradera hamwe ibarabara cyari muri ville wabaza utimwe muraze president w'umugambwe CDP abene gihugu bibarize gusa waje kumwisho watoye azwi n'abantu banga nico ngenda gusa micro n'ifise ja muri ville ja ku masoko mukamenga na kinama n'ahandi ho zungura igihugu cyose buti abantu bamaze kubona no kumvaho naka ari ahibanye mu muzi ni muri bangahe zohezo torinyisho sigura yuko umuganga utazwi abawuzi nyene bawumva nibajyanye bawutoye rero ntagire ngo ni bake ngiro uracaye na mushasha ni vyiza yuko yo kwihangana akabandanya akora umuganga akawigisha neza bekomera hanyuma ugakomera ugashika mu mitima y'abantu hama mu myamamazo y'umwaka ntazi akazokeza kitabwa kujya twabonye CNDD-FDD yitabwe ubundi ho ntiharagera oya umugambo wa CDP ni umugambo ukiri muto ni nkenekene muri y'umugambo muzi ko mukunda gusomoza nabi ivyo niko ndavuga ni imvugo ngererayo hanyuma ejo nabivuze nimba ari utamu podcast niko bayita utamu podcast baba barakirimbajije kibazo kucerekeye umugambo yiprona jewe nasanzwe mbamwe ndi sinkibayo mu kubera sindi umwe n'umugambo kuva mu 1993 abarundi bawukorera ico bita vote sanction uko ugiye kuraba umugambo yiprona kubera uburongozi bubi ubufise ugukura kwawo ukura nk'isabuni isabuni uko imara iminsi niko igenda iyonga uva ko umugambo wawe ntigwanye ndabizi urabyumva kandi nta n'ubundi nzojamo oya ikibazo bavyo ngo nagiye mu wundi nta wundi mugahagaze gutora ndagira uwo ntora urabyumva rero muri ico gihe uzurabe nta na rimwe mu mugambo yiprona hataba hari amababa amayere ico kintu ca reunification cyo gusubiza hamwe abadasigana kubera kwigizanya yo kubw'inyungu nkeya zihari bavuga ati ntitwodusanga ngo tuzibone twese hama hariho abantu birukanwa mu mugambi hama hariho abantu bakumirwa kubera bari benshi akenshi bacobagira ere yabo suko baba bavuye mu mugambi w'adasigana yiprona bawugumamwo muga ntibagira access yo gushika ku mugumi ariko baguma akarangamutima bagafise n'ikimenyamenya aba bitoje hirya y'ejo aba banga y'impenda ba Claude basaha inguvu misi heze ntibari kumugunya bari barabirukanye bagarutse hirya y'ejo mugamo kugaruka kwabo banyuraniwe mu muryango binjira hari yindi equipe isohotse gushikubu ntibarashobora kujya hamwe ngo bagire imbona kazoza imwe basubire mu byo wagasore yavuze babyubakireko abantu bose ni mu nyungu zabo sinzi ko ari no kubera ari ubuke bw'ibibanza yipronsega ironka mu butegetsi avuga ati hamwe hoza naka ejo uyu muntu ndabona ko asumbya mu mobilisation ejo yongora akakabanza kayanironderera akakanterako reka ndore ndengere nkereya ikintu gituma ndamwirukana abanza avemwo urumva rero hama ruko muri ico gihe rero ba bantu bose basohotse nukuvuga je usohotse uri furanike umugore wawe arasohotse n'umwana arasohotse bishwawe barasohotse inshuti zirasohotse stadire bo abantu bose bahora wigisha umugambi
bahanze amaso wewe ntibashobora guhanga amaso ku muguma bavuga ati none uraza kutwigisha aho dutora waba tuja imbere ko bamwirukanye reka turindire nihagera azotubwira ingene tuvyifatamwe abo bantu yo kuba ari benshi rero bagiye bose hageze kwitorera umugambi baravugana dukora iki ko hageze gutora tutashobora gusubira kwinjira umugambi wacu hari uburenganzira bwo gutora bwo n'ubw'umuntu uwo ari we wese nubwo umurundi wese abifitiye uburenganzira aja gutora none dutore bagaca biyumvikanira ati dutore CNDD-FDD ni ukuvuga ya majwi yose y'abadasigana yagiye muri CNDD-FDD mugabo babandi nabo bari bakiyaharura ko arayabo kandi ayo majwi baramaze kuyatakaza naho birabaca bibaza bati twebwe haruro twavuga twabona nibi ko byagenze uko rero batwibye ni sanction ni vote sanction ikomene yahora ibi ya mbere ni ikomene ya Gisozi kuva isiremwa niyo yabi ya mbere mu gutora iprona mu Burundi buzima kuko niyo dushaka tubivuga ko biri niyo komine y'abatutsi sibyo hafi ijana kwijana nibo abo rero benshi batora iprona mugabo no muzi kubera izo ndyane nukwama mu mugambi hari ibibazo bitandukanye bagiye bamwe bashavura uko basohorwa mu mugambi ibyumviro byabo bakubita ku ntoki bamwe bikabananira kwihangana ngo barindire bazogumura badasigana mugo barindiriye hanze bagahitamo guca kwinjirira mu mugambi uri ku butegetsi uko binjiza ba bantu babadasigana basubiza ifurane za iprona biyambarira inkone niko byagiye uno munsi gitangaza niyo komine mu Burundi buzima yari ifise umustanteri w'umuporona mugabo akamara amazi yarayirose ijwi rimwe n'ibice 59 kwijana muri iyo komine cyo bita vote sanction rero komine ya kabiri yari Lusaka nayo ni kwa kundi nyene turavyumva naho ubone ivuga ntiharayishikanya amajwi abiri kwijana ni ukuvuga muri komine Mwaro yabi ya mbere komine Mwaro ndiko navuga muri izi ntara nshasha zitanu zagutse sivyo komine Mwaro ni komine imwe igize province Gitega mugabo iprona nshobora gushikana amajwi 5 kwijana none bijya bindi birivuga ati mbega ibishikiye igiti kibisi icumye nacyo gahita gute nimba muri Mwaro habonetse amajwi nkayo Gisozi hakaba ice 55 kwijana sivyo none gashaho fata iprona yaronsa ngahe ibutihinda yaronsa ngahe imugwi yaronsa ngahe muri ntuze muri muta nanga c'est-à-dire rero bahungu biragoye kuvuga ko bibwe hoho sibyo arabavuga yuko yo nibaza yuko aho hari imigambi imwe n'uwo yireka ikitoza yonyene abarundi bakaburenga ati tora mugabo umuntu atogwa nuko ashikanya amajwi 50 kwijana atawundi bahiganwa ntiboshikana ayo majwi abarundi bo batora aravuga yuko gukugwa mu mugambi kwa honorable Gasosi ndimo ndetse na Apotre twakuriyo rimwe yego gukugwa mu mugambi iprona ko ari ivyatumye umugambi wa iprona uhungabana ndetse no munsi 2020 warozaga kwa yari kandida oya 2020 ntaco wari umwe mu bantu bahimiriza abaporona gutora CNDD-FDD cyane ntubone isize ry'abantu twari kumwe amarabara yaruzuraga kubita kazima n'ingomba zikavuga ndiko ndarengana n'abadasigana n'amadarapo bisigura yuko none ko bajya bonyene ntibarasubira mu mugambo w'iprona bariya twari kumwe gasito twagwana kiyagiye sivyo nawe yahavuye bamukubita inkokora bamurenza irembo nawe yajanye n'abandi bakeya sabire bariya wabonye kera bo bariyongereje babahongeye ko nabo kwa gasuri kuravuga da none wumva iprona yarungutse cyangwa yase guhomba bugira kabiri yarahomba rero gukugwa mugambo kwambaye ahaga na Gasosi ndimo biri mu vyatumye mugambo w'iprona uhungabana kuko mwagiye mutwaye abanywanyi benshi yego ibyo byo nibyo no kuri
kandi nubwo tutaje je nka Jesse nshobora kwambara ibiranga umugambi ubu ntibaza ko ata propaganda nta meeting nimwe zo mbonamo muri 2025 ntayo nagiye mugabo abantu bose bayatwari kumwe contact zacyari zazimba yego turavugana yego yes hari bamwe bavuga ati umugambwe Sende David warakumiriye imigambwe imwe canke abantu bamwe mu matora y'uyu mwaka kugira ngo koko ushobore gutsinda neza atabeko bahigaho kubera ko abandi bose ngo ni nk'ibishusho biri ngaho onye indi migambwe yose ngo ni nk'ibishusho biri ngaho onye kugira ngo Sende ishobore gutsinda neza abatankarero kuri agatogwasa yuko yakumiriwe cyane ivyo navyo nzi ivyo bibaza ministre de l'intérieur yego niwe amenya amategeko n'ibiri mu migambwe hagati ivyo je nk'umunyagihugu muto ntavyo wombaze ariko umwe mu bantu abikurekenera hagufi numviriza amatangazo n'amakuru nkamenya ngo habaye iki niba isigaye kuja kuvuga ngo hariya ngo gestion yavyo imaze gute ni bihe bintu zo gushimira abateguye amatora y'umwaka ubwa mbere twoshimira abayateguye tugashimira leta ndayishimiye atanze amahoro n'umutekano kuko iyo aba amatora ageze igihugu kiriho kiriruka abantu bafite intekera ku mutwe aya matora ntibayategura kugira bashobore kuyategura neza nuko yateguriye mu mahoro no mu mutekano voilà ntabindi yego amahoro yari muri no mwaka uko yatangaje bivanye n'ivyo abantu bavuga yuko ndetse namwe mategeko ngahanya canke abashinga amateka bavuga yuko amatora y'umwaka ashobora kutaba ashobora kugira kino gihe cy'amatora ibyifuzo bya benshi yego Burundi buri hagati mu banzi yego mugabo urumva burabararamanganye buri ngaho igihugu kirimo abagabo bavuga ati umwasi turamubona mugabo haramurongo atarenga yego uwo mwankira hanze mugabo kwinjira indani wapi kwe bari byo bakunda je mu kuja gutora naye navuze ati je nzotora ndi nimero imwe ku murongo ce ninjira ntore ku nimero imwe ce nitahira ko byagenda jewe nadaye Bujumbura kandi ntorere iwacu ruguru mu ntara navuye imuhira 10:00 z'ubuca duga 10:00 nta n'umushoferi twari kumwe nta musekirite twari kumwe jenyine natse imodoka mfata ibarabara rya rirare wa mwana w'abahungu ndakubwira hari umutekano tebwo sinzi umugabo umwe numvise sinzi iyo ari kacimbo ambabarira urabyumva avuga ngo ingabo zose z'u Burundi ngo bazirungitse ngo ziri muri Kongo ngo mu gihugu ngo nta cyumva umutekano hari yego none iryo barabara naciye ku metero 10 hari mitrailleuses kabisa yego nigira muri trane cyaye karantare bukeye ango turi kuri ko naco ikindi kishasha nabonye giteye ubwoba yego cerekana ko abarundi bamaze guhinduka mu vyumviro imbere yuko akazo k'amatora kuguruka abantu bari bamaze gushika ku mirongo yego kuva 11 bari ku mirongo barindiriye ngo abantu bajejwe byo kugurura akazo k'amatora no kubaha amakarata batore hama bigire mu bikorwa byabo nico gituma tagwa mu bigeze wumva yego nta muntu yakubise uwundi nta muntu yimyoje uwundi dutanguye kuvyumva aba bagabo bariko baravuga barayibiba ariko nta munyagihugu n'umwe yidotse barazi ico barimo hari inyigisho barazuko amatora ni kimwe mu bindi mugabo ibikorwa by'iterambere ntibihagarara bose bazindutse kare kugira ngo abigira mu mwuga kurima abandi baje mu bikorwa byabo bagende kwikorera ibikorwa by'iterambere ni ukuvuga abo bose bariko baririza bariko barira nta muntu n'umwe ariko yobona mu ntozi yabo ikindi naco none ko amatora yose yariko abarorerezi harimo na mpuzamakungu shirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryari rihari n'abarusiya narabonye bari barungitse aba delegation yabo bo bana bitangaje ati twebwe aho twaciye hose twasanze ari n'ubusarama gusa none kubera ko abantu batokwemera urubanza bene igihugu baciye hama bakavuga ati nuko nyene yego mu kiganiro umukuru w'umugambwe Reverier Ndikuri yashikirije yerekana ko bari sûr
n'ibizova mu matora ko iyindi migamba atakizohanoka bivuga ko iki none yabeje ariko none urabwo ingene yitabwe muri kampanye haje wovuga ko atari suri gute ariko kuba suri kandi ibiva mu matora bitarava none abatora abaja gutora se baje nyene bari kumwe yego none kuba suri gute benshi bavuga ngo yasomoye kete mwibahasha oya none ko basemereye igihugu cyose amabafu barasemerera hose ati mutwitabe tubabwira imigambi bateka twe twitabira umugambi uyu bakitaba hari uwabazibiriye mu nzira ngo mwe ntimwitabe naka mwitaba twebwe ko mu gihe cy'imyamamazo atakintu twabonye kibaye abantu bose bari bitekaniye n'uwo bavuze ngo arari ugwara n'ugeze alternative gusaka muri abigitsura yararamugasho rero se ubutegetsi bwamufunga none ubutegetsi bwapfunga buso bwa CNDD-FDD bavuga ati twebwe turamaze kubona igihugu ngene gipanze neza hama reveriyare kugira avuge bijyaye yore kubasubire gute ariwe mukuru w'umugambwe afise komite ziva ku mutumba gushika ku gihugu abana batatu bafise niwe mukuru w'umugambwe yavuye mu biro agendera intara zose ko ari 18 z'u Burundi arazimanukamo aja ku makomine yose uko angana amakomine arahetura aja mu mazone hagaze kampanye yagenduye imitumba yose y'u Burundi bose yaramaze kuhaca none uyu muntu wumva yuko atagiye mu matora ari suri gute ko yipanze neza abantu bose barakoranye bakavugana ingene bateza kubyitwaramwo kuva ku gacimbiri gushika ku rwego rw'igihugu hama nawe uvuye mu biro ejo ari uko bavuze ngo kampanye irageze ukaja kurondera abantu utazi bibasanga wewe bamaranye igihe ico kuri ko bataciyumvira Jese niya kuvuga ukuri yego eka naho kuri ko babaza benshi yego vrem ndaze ko abone ko nabura babidoga bavuga turya nabi mugabo nabi mu mitima yabo no hari ibintu bitameze neza yego nta kuntu ufata umuntu amaze imyaka 5 agendera abanywanyi b'umugambwe biwe abigisha bahakaranga mutima urabyumva kugeza aho tubona umwana w'imyaka 3 azi kuririmba ururimbo rwa CNDD-FDD yego sivyo ariko wewe warusokoro uhagaze kampanye na wewe nyene umugambwe ibitero byose utabizi kandi urwo umugambwe wawe harimo cyo uvuga ngo urumva ngo wewe ngo niwe wumvikana cyane ngo niwe bumva cyane bakubonye he bakuzi kusokorotse karendeye imaze gusohoka avuga ati kampanye zirageze none muri yani kwa kwezi nimba kudashika urakora nk'ibyo Reveriyane yakoze muri yakiringo cyose wewe yabane yibanira n'abene gihugu n'abanyamugambwe biwe wewe muri aho kanya baguhaye ko kugendera abene gihugu no kwiyamamaza urashika yashitse none wumva wewe nindi yo gutahuka uvuye ngo umuntu ngo yagiye abizi ni ko gicatomenya gusa ni pourcentage mwa kuvuga ati nagiye mbona ko abazontora cyabibona nimwe ntimwakameye yego no kuja gutora nta hantu babonye bagira meeting kuri zone ari zone imwe gusa hakaza ibihumbi n'ibihumbagiza yego ugasanga abandi bageze mu cyo bita ngo grand assemblement y'umugambwe kanaka ugasanga akavuga kamwe intebe amajana 3 ntizuzura hari abana kandi ari assemblement y'igihugu cyose mugabo zone imwe ugasanga ikanokera bacuvuga ngo bajya ngo ntangorane ngo nibanje ngo bazoce bankunda bageze mu kavuga system ya jebye ntimuzoba impenda oya murahenda abandi yes uno musi bivuga ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora gutsinda ku manota menshi bamwe baravyumva bagakoma induru ariko kandi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda twarabonye umugambwe FPR inkotanyi utsinda ku majwi menshi niko bavuga ko imigambwe ibiri byubikiranya kubera ko no munsi bivuga yuko umugambwe CNDD-FDD ushobora gutsinda ku manota menshi arenga 90 ubu kibaye cy'u Rwanda naco umugambwe FPR inkotanyi utsinda ku manota menshi ariko ngahanye bavyumvise bakoma induru ngo umugambwe CNDD-FDD gurijyana kumbura abandi barabazibira twege gituma hari abavuga ngaha ni demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bwisanzuwe ari mu Rwanda bavuga yuko Kagame yakwibye worara ngabo ngaha baravuga ugasanga
abategetsi naciye babwiye perezida ari ngaho mukuru w'umuganga uri ku butegetsi naciye mutwaye ko ahandi ntibahema wovuga ngo iki ntiwojogora oya ntibikunda mugabo ngaha kubera liberté d'expression abantu bafise n'umuntu afise umuganga uzi yuko n'umugore we atamutora bariho yego hari abantu baje imbere kwiyamamaza kandi tuzi yuko n'abagore bamaze igihe batavugana batabashigikiye ni ukuvuga no mu nzi waze ko batamutora agatera urwamo hejuru volume agashira kuri maximale ngo baraye banyivye ngo byageze nabi abizi neza yuko atabamutoye ahubwo iciza ni kimwe iyo migambwe ari kuvuga ati kameme twaragize ico twakoze no twebwe ona participe muri process y'amatora yebwe usende defere mwatsinze mugabo muri ya esprit yo gusangira sivyo nimwamara kubona yuko ibintu byose biheze guharura mukabona twe ntiturimwo nuko batadutoye kameme muradushiramo ega buba ye none abatwa ntibabaha batitoje yego none Oga ati muratubwira nk'abandi bivuga yuko umugambwe CNDD-FDD nibisanzwe barasangira n'abandi yego baravuga ati abatwa ntibitoza umugabo n'abarundi sibyo babikira intebe imwe cyangwa zibiri zitatu bajemwo n'abandi nabo bashaka kuvuga bati uko biri kose nubwo natwebwe twagerageje bikanka gitwanze cy'abarundi bakoze urubanza baciye twagumvise ngo nimwibuka abatwa natwe muradukwibuka yego ni sawa none baza ko batokwicara bakavyumviraho bakavuga ati kamene yari yagerageje byapfuye kwanka yavuze ishaka nawe n'ibyo kugira icyo akoze aterere mu by'igihugu none mu buri kintu buri kibanza kimwe bavuga buraba nk'umuzende bavuga ati wewe ntasira umwe reka tugukure bwo nakazemo okunda kwisuma no kubuza abantu amahoro uko minduru ngo banyivye kandi abantu bose babona ko ataco wibwe kuko umuntu yibwe ico yarafise umugambwe CNDD-FDD bavuga yuko kuba umaze imyaka myinshi ku butegetsi ingahe imyaka irenga 200 usumbya yisumbya iprona ariko no munsi muri kino mu gihe ca none umaze imyaka myinshi hama bamwe batavyakira neza imyaka myinshi CNDD imyaka myinshi forode hako mu gihe ca none isumbya imyaka myinshi porona ariko no munsi turi mu gihe ca none banzu bandanye banzu bote kibazo yego mu gihe ca none CNDD-FDD bavuye ko umaze imyaka myinshi abenshi bagakoma amaruru ati no ntago tunako mu mugambwe ushobora gutwara imyaka myinshi badaherekanya n'abandi kugira ngo kumbure kumve hose abandi indi migambwe iri mu gihugu yiga n'umugambwe w'abarundi iyo bawutoye nta kibazo kirimo ibyo amagaburanyama barabyanze bagatumwe wese azogira imigambi yiwe aje imbere yabe n'igihugu bavuga bati wewe ruhuka canke niwe dukeneye kubandanya none umukinyi mu kibuga ariko yinjiza ibitsindo urabona bavuga ngo muhindura oya n'abafana boca bagumye urabyumva donc mu yindi mvugo nta kuramba kuvuga ngo umugambi ngo urarambye urabona umaze igihe kirekire none barumvikanye imyaka umugambwe uzotsinda imyaka umugambwe uzoba ku butegetsi ibyo bavuganye byanditse no muri yakuda rusha ntabibana nta masezerano na hamwe bavuga ati umugambwe utsinze amatora 3 canke 4 hazoba hageze kubanza ukareka hakaje uwundi nawe hari birimo oya iyo atenase hagati y'imigambwe yiba rero umuntu yibereye ngaho agakora ibyo abantu bashaka benshi bakamuja inyuma wewe ugomba kuvuga ngo naruhuke nawe ushikirwe gute kandi ababigira aribo bariko babigirura n'ubundi bamwe baca bifatanya n'ibibera mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho umugambwe umwe wonyene naho nyine umaze imyaka myinshi utwara bamwe bakavuga yuko uwo mugambwe ucinyiza cyane ubwoko bumwe bumwe cyangwa abantu bamwe mbega aho ngaha anya siko bizohava bigenda mu myaka izoza gute kugenda kubuza kugereranya ibintu bidashoboka yego ugereranya umuco umurango n'ijoro gute ugereranya Burundi n'u Rwanda gute bavuga ngo bavukana ku Burundi n'u Rwanda kuva kera turababanyi
Apotre vy'ukuri mugabo ugiye kuraje uri kuravuga yego tushobora gufata ngo ufate mu mugambo uri ku butegetsi mu Rwanda ngo twagiye kirekire ngo none ngo nungaha aye ngo sico kimwe musafise politique yiwe none igisanzura ry'abantu birirwa baratoka abategetsi ngaha bakavuga ngo nuko batwara imigambwe hari ibyo urumva haruguru y'akanyaruga oya witwaye Ingabire nimba ari Victoire yaje ngaje kugira ama opposition warabonye byamushikiye yes ariko ngaha birirwa nta ngorane urasura ivumbi uko ushaka ubutegetsi bukibanariza ibikorwa byabwo ni demokarasi yego rero burya rero no kuraba uwo byanke ntaburo byankana ariko ntawo bya kuvuga ngaho ngo umuganga wari umaze igihe kirekire ngo abantu bawuharurutse ngo rero ngo nitwe ngo wari ugezweho kandi wawe nawo ubona ko nawe rimwe na rimwe nawibagira ukawibuka ari uko hageze ko bavuga ati harageze ko umuntu yorondera ikibanza yego sico kimwe yes uyu mwaka habaye impinduka isanzwe aho twagiye kubona mu matora hitojeje umuntu ataramenyerewe cyane gose ari Mukombozi Nzeyimana Tom muririmvye gute muririmvye uvyakiriye gute kwanza kiya ntega ni cyo kwereka maturité politique y'u Burundi ahigeze nuko ikwereka yuko demokarasi mu Burundi yamaze gushinga imizi umuntu wese agomba kwipima baramuha uburenganzira n'amahirwe yiwe akigaragaza ni sawa bijyanye n'ibyiza usanga mugabo nawe ntaje muri bande bavuga ngo ndasahuka aho rero azoba byononye n'indirimbo ziwe tuzadutangura tuzanga azoba abeshe kuko nawe mugabo kayemesha n'umugabo hariho imigambi yasumbije abanywanyi yego vraiment Mukombozi ni mwana we muze genda mubona hayi mu mumbarize icyo afata hari abantu yahaye isomo kabisa kandi bikomeza ngo kuba bise imigambi abantu yasumbije amajwi yego vraiment hano henshi baramwizeye kabisa gusumba imigambi rero uko ari hagitangura Mukombozi ntacika intege nakomereza aho nyene ko ari hagitangura noneho nta n'utangura kubumba ngo ahere ku ntanga ntambwe ntiyabaye mbi yovyitwaramwo neza bajya amajwi yarose ntahemukire bajya abantu akabandanya yipanga sivyo akabandanya avugana n'ubutegetsi akavuga ati nagiye murabona ko ari cyo maze muri societe yego izifi ko witwara neza gusa hajya bavuga ati mu matora aza yashobora kuvuga ati muranterera abantu bakavuga ati burya yabuze make uwo mufata mu mugongo w'intebe y'ubushinga amateka yo bitora rero ugasanga barayitoye canke amateka agenga amatora ugasanga asubiye kwandikwa gushasha bijya bitigiri babasabye ugasanga ntibishitse ugasanga aribereye mugabo kamene ni mwana wume kabisa yego vraiment yes kera ugare abantu benshi bahora bikomeza yarunze hasi atakira azofashe kuvuga yego ni sawa yes Mukombozi tumukomera amashi kubera ko urumva yuko ibyo byarose biramaze ko ari we ari yagitangura ni byinshi ahubwo ati courage rero yego vraiment yego yes yari ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga umwe makozi b'Imana bakomeye cyane gose avuga ijambo akavuga ukuri abantu benshi bakumva bagatahura umwe makozi b'Imana amaze guhanurira abantu benshi bakava mu vyaha abantu benshi bakaronka intumbero y'ubuzima bwabo hari benshi bafashije hari benshi bamaze kugira amajambo menshi agiye atandukanye yo gukomera bakomera ku buzima bakaronka intumbero y'ubuzima bwabo ijambo rimwe kuri bo mu kubasezera ibahonga icaha yego kwicaha kikurinda guhungabanya mwene wanyu mugenzawe umubanyi wawe cyane niyo nkomoko y'ibibi byose aya mabi yose tubona ashamikiye ku caha rero umuntu wese nahunga icaha yes merci beaucoup wose wadukurikiranye hunga icaha niko babwiye kugira ngo ushobore gukomera ndetse no mu rugendo rwawe ndagushimira cyane gose wose wadukurikiranye asante sana